Hari n'ubutumwa cyo bandanyurandika wandika kuri Big Fizzo ngo ikibanza cawe kinini ndakibona mu Gakiza wakira Yesu no mu Kiza kubera iki nibaza ko kiretse ibihe batangiye kubona abazi ibibazo vy'amaverse biblique urabona ko afite umutima muri Bible burya ari Imana itanga invitation ariko umuntu ntabitahure ko ari invitation kuko ikigukwegera mu gitabo ca Bibiliya kiba giha. Dernièrement narabajije prophète Joshua ikibazo cerekeye umuntu yoba yarishe réellement Goliath. Nkuko nabivuze Bibiliya si cyane ndayisoma ariko kidogo mbona ari izina ryanje tubwo ngiye kuraba cyasanga Big Fizzo yavuze ko agomba baza akabazo Prophet of Jesus Joshua cyo kibazo rero ngo ninde yishe Goliath. kuko turamubura gato ariko aregera turamwiteze tutamurinde ko ndamusengera. Aka kantu wavuze ngo ni kubasengera kuko aho twabanye ndahazi ivyo twakorera byari biki mwakora y'ibiki mwari hehe kwisi yose nico gituma abaririmbyi abantu usengera cyane isi yose umengo isunika abaririmbyi ku bintu bibiri sex ikavuga ndavuge gutyo hamwe na ambiance ivyo bintu bibiri ivyo ni bishobora gutuma umuntu atera imbere. Urangiza uvuga ngo afise tara arazi kuririmba ari top amazi igihe kinini bisigure ko ashobora kwangiriza mu Gakiza. Icyo cyo tumaza mu Gakiza uko n'ukuri kuko kugira ngo umuntu amenyekane imyaka ibiri histoire habaye hari ikintu kitoroshe. Urabona ko muri Tanzania Diamond agerageza Patia Idi barihe bacyucifu barihe abo bose yarabakirenga ariko aracari kuri top so n'ubuntu iyo ni grace. So ubwo buntu rero nemeza yuko ari Imana rimwe na rimwe gutanga kubw'inyungu kuko sinibaza yuko igihe nari subuje nkakora nkamenyekana kuriya Imana itabibona yavuga ngo ari ugwaruka nkeneye gukora ko ngenezane uwo bigeze kubona hari. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Joshua. Sinzi nakandi bakunda gushirako Prophet of Jesus. Okay. Mu makwezi afashe ingendo nyinshi cyo kimwe no mu mwaka. Hari abakozi b'Imana bakunda gufata ingendo nyinshi. Bamwe mu bantu bakibaza bati ko bari uburyo bw'urusengero canke abari amahera yabo koko y'ukuri. Abacibibaza kayibwira 10. Koko nibyo. Ikintu namwe mvuga iyo abantu bavuze ibigira 10 mugerageza kubabwira nkigira 10 ubanza kuraba situation y'abantu kugira ngo umenye yuko bari capable gufinansa izo ngendo zose. Cyo cyambere ikindi na manemeza cyane ko abavuga ibigira 10 bari mu mugwi munini w'abatabitanga kuko watanze arazi ikimana yamukorera babinumiye arazi ikimana yamukorera arazi gituma yatanze arazi ko birivuga ngo mugerageze Imana n'amashikama n'ibigira 10 ibugurura amadirisha bari ko arabaye ibindi. Nibaza ko ari wa mutima wo gutinya kurondera canke kwagiriza kugira ngo ugire skills yo kutaronka kuvuga ngo ujyagenda kubera ko afisigira 10 ivyo bituma uwo muntu ahubwo atavyuka ngo arondera kore ivyo mushobokera kuko yamaze kwikalifya ko bitamushobokera ko adafisigira 10 iyo ni nkene skills. Hari abandi nabo babona muba mu mazu meza mugena mu modoka nziza bakibaza ko cyakigira 10 nyene ariko kibandanya gikora gushika koko by'ukuri hajya umukozi w'Imana nta bindi bintu abasanzwe afise aronde yuko abari umukozi w'Imana. Turabizi yuko Paulo yashona amahema niyo Bibiliya abagiye ku musozi barabonye ko umusozi ari business hari imyembe hari ibyo basanga harimwe ababonye ibyo dukora barabonye ibyo dukora mu bisanzwe abantu bakunda gusa ko navuze ko ni defo ya excuse umuntu agomba kuvuga ngo reka abatazombona ikintu bamenye ngo ujye yarabironse kubera ko yagize ibi ariko ukuri nuko urondeye Imana imuhezagira. Icyo ni ikintu kindi iyo duhezagira abantu bakabona ko tuko turatanga amakaye ku bantu abantu bakabona ko tuko turafasha abantu kandi natwe turi abantu batanga ibigira 10 Imana yereka kuduhezagira Imana yereke guhezagira kugira ngo abantu badatahura ikiduhezagiza rero muri ivyo muri izo nzira zitandukanye ivyo bike dufise kabigwiza na mpamvu ikintu cyose nguze kigurwa amafaranga meza kuko kandi simureka ko gushimira Imana kuko Imana ije guhitamo
niko umuntu avuga ngo ndaguhezagiye nta cabiri ngo navyo nyene kuko ni ijambo ry'Imana. Umuririmbyi Vishu Love ariko arakora indirimbo y'urukwirikirane yise ubutumwa mu ndirimbo zahitse kuva kera mu baririmbyi bakorana kera harabo yavuze ko bitavye Imana abandi babivuyemwo yarashikiye izina ryawe avuga yuko Prophet Joshua yaronse agakiza ariko koko by'ukuri iki gituma umuziki ubundi udatera imbere kuba ari uko umukozi w'Imana Prophet Joshua yahevye kuririmba cyane. Ku bijyanye no kudatera imbere ku muziki abantu bazogerageze babe maso barabe isi aho igeze nka CD zikigugwa cyane nka cassette ikigugwa cyane isi aho igeze indirimbo nuko bayiravye kuri internet ni nako irabwa tubwire twagize icyo nibaza ko cyabaye ngangi n'ingorane YouTube ntiyashoboye kugira inguvu mu ntanga hama n'ubu n'abagerageza gushaka inguvu uza gusanga ufise miliyoni 10 z'amaviews n'ibindi so icyateye kudatera imbere umuziki Burundi ni byinshi cyane bisaba ko bitunganywa muri byinshi iyo tuvuze umuziki rero twebwe ntituvuze gusa umuziki bo baririmba kuko na gospel n'indirimbo nabivuze muri rusange hama kuba yashoboye kugira icyo bivuga ko afise droit kuko atavuga niba ari bo bapfuye aba prophet yagiye hariya iyo constat y'umuntu niba ikiri urubanza constat y'umuntu ababonye ibintu uko abibona kandi uko bitahura uramutahura ariko ukacuvuga ukuri kuko ni byari kuba ngombwa ko ndawugumamo kugira ngo utere imbere kuko abari barashobora kuwuteza imbere je gusa iyo ndi nifuza ko bose bonsanga tukavuga Yesu. Aho nyine hari n'ubutumwa cy'ubandanya wandika kuri Big Fizzo ngo ikibanza cyawe kinini ndakibona mu gakiza kwakira Yesu no mu kiza kubera iki? Nibaza ko kiretse ibihe batangiye kubona abazi ibibazo by'amaverse biblique urabona ko afite umutima muri Bible burya ari Imana itanga invitation ariko umuntu ntabitahure ko ari invitation kuko ikigukwegera mu gitabo cya Bibiliya kiba giha icyo niki kuko tuko turamubura gato akaregera turamwiteze tuto muri gihe ko ndamusengera ikindi nibaza ko ndavyumva cyane muri jewe hamujye munsi navyanditse kubera ko mu gitondo nari nabonye indoto ndamubonamo sanze nkunda abantu birazwi ndanamukunda rero ukunda neza uramwifuriza kuza kuri Yesu kuri jewe n'ubu nawe nyine utuma nomuha ngwino kuri Yesu gusa icyo namubwiye ni wihute kuko ari igihe ushoboye kuvyumva ukagenda kubera ko benshi bagukwegeye ariko ni byiza kubyinjiramo iyo wumvise reka ngende kwa Yesu ukurikira Yesu azovyitwararika. Aka kantu wavuze ngo ni kubasengera kuko aho twabanye ndahazi ivyo twakorera byari biki mwakora y'ibiki mwari hehe? Cyambere nkunda kuvuga gutya nico nsubiramo kenshi iyo nshinze intaye ya Joshua uwahoze ari Sugu J sinshinze intaye y'abaririmbyi bose ariko uwahoze ari Sugu J yagendeye mu byatsi byinshi yagendeye mu Diamond uwahoze yitwa Sugu J sikugira ngo kijya kirere narakibayemo simvuze ko bagiyeyo ariko mvuze gusa ko Sugu J yagiye sinzi rero ko nabari bafite amazina nka Sugu J bo none nyine barahaciye kuko cyangwa se n'ubu yashari ndanga kwakira ubanza kugira ngo nababwiye ko nabavuze ariko by'ukuri sinibaza ko ari amahoro n'isi amahoro yose ari muri Yesu cyane ko jeshoboye kuvuga aho bari ariko biragoye ko bavuga aho kuko bisaba ko bahaza bambwire nabo nyine ibyo bari ko ari kugira ngo ibyari ndabizi twarakora abantu twarakora byinshi sinzi kubibona ku isi yose nicyo gituma abaririmbyi ari abantu usengera cyane isi yose umengo isunika abaririmbyi ku bintu bibiri sex ikavuga ndavuge gutyo hamwe na ambiance ibyo bintu bibiri ibyo ni bishobora gutuma umuntu atera imbere burya nigeze gufashwa n'umutama umwe w'umupasitori na keri kwisi yaramamaga arambwira nari maze gukizwa ariko arambwira ngo kora rondera niyo muntu yanteye intege yo gukora no kurondera ugiye mu bajene muri eglise uzosanga no protocole wanje jewe ari mirengarenga so bisigira ngo genda sunika abantu gukora yarambwiye iryo jambo abwira ngo usamaye ubu abuzukuru nibazokwita sogo bazokwita zamu akanuni kamvuye mu mutwe kuko umuzukuru akubonye ku muryango ntabwo ikibaro cya sogokuru utavuga zamuzana ikindi bamenye yuko ubusore n'imyaka bafise bakwiye kwicambucura kwigaza mu musaruro. Urangiza uvuga ngo afise tara arazi kuririmba ari top amazi gihe kinini bisigure ko ashobora kurangiriza mu gakiza icyo cyo tumaza mu gakiza uko n'ukuri
kuko kugira ngo umuntu amenyekane imyaka ibiri bose twarahabaye hari ikintu kitoroshe urabona ko muri Tanzania Diamond agerageza Pati ID bari he bacyucifu bari he abo bose yarabakiringa ariko aracari kuri top so n'ubuntu iyo ni grace so ubwo buntu rero nemeza yuko ari Imana rimwe na rimwe gutanga kubw'inyungu kuko sinibaza yuko igihe nari sugujeye nkakora nkamenyekana kuriya Imana itabibona yavuga ngo ari ugwaruka nkeneye gukora ko ngenezane uwo bigeze kubona hari ni ababwira ubutumwa bazokwemera kuko birivuga akanu ukumve igihe umukene Lazaro yari mu kikiriza cha Abraham hama umutunzi avuga ngo murungike basi Abraham avuga ngo naho umuntu yo vino nibo mwemera rero twebwe tumeze nk'abavuye hariya kugira ngo Imana irabe ko ifise abo yoronka yari ifise Paulo amaze gutangura kuvuga ubutumwa benshi baratahuye rero umujene yakuze abona suguje ariko araririmba akacabona ko aravuga ubutumwa birabafasha mishengero barahari benshi so nizera ko nawe nyene aguma kuri gato kugira ngo afate decision abajene ngo no kuzanyukuka kumana suruhombo ariko kandi nimba koko yo kabiri plan y'Imana atayikoresheje ninashwe kubure opportunity muri kazoza kandi biba bimeze neza cyane iyo umuntu yahora ari mu bintu nyuma akagira akabari wawo abafise ibyo avuga ibyo mwavuga ngo ufite icyo ubwira abarundi yes of course so ni gikorani cyane wakoze mu mwaka uheze cyarimo abantu benshi cyane bamwe bati reka n'amareba ari abantu badafa kwemera bameze nka Toma abandi atazanye pasteke imbere y'abantu bamwe kaca bizitana n'amareba koko by'ukuri biba ari byo canke n'Imana iba yigenda muri uyo mwanya tubaye iminsi itokwemera na gato ko Imana ishobora gukora ibikomeye kandi si kuri je nyene bivuze kiretse ko kuri je byabaye exagere bikavugwa mu buryo butandukanye mvuga ikintu kimwe hari abantu bateye ubwoba canke hari ibintu biteye ubwoba sigaye bincanga ubuje ubwanje iyo ukenye uri umukozi w'Imana bavuga ngo ufise condition y'ikuzimu yavuze ngo wambara ikiraka iyo utuze uri umukozi w'Imana bavuga ngo wagiye kuzimu abo bantu nibo bahimbaza shetani kuri bo shetani arakenesha kuri bo shetani aratungisha ariko kuri twebwe tuzi ko ibihambaye byose bishoboye gukora Imana kandi Imana ishimye gukenesha umuntu iramukenesha rero uwo umuntu ahisemo guhimbaza niwe mwami wiwe kuri je namanemeza ko abantu bose bavuga ikintu cyose cyiza ni shetani ikintu cyose kibi ni shetani bako aramuhimbaza kuko bamugize munini ni Imana yikoreye kandi sinibaza ko babaye benshi cyane ahubwo twiteze kubona abantu benshi cyane muri mu mwaka no mu myaka ikurikira kizoba bimeze gute kizoba ari gikorana benshi barasabye ko dusubira kugikorera hajya kuko bavuze ngo nakoze umunsi umwe hama ubu izo bari ku munsi wa mbere itariki y'ukwezi kw'indwi izo bari ku wa mbere kizoba kuri uwo munsi wa mbere kuko ni gikorana dukora rimwe mu mwaka ku itariki imwe yonyine kizoba ari kinini cyane turiteze kubona inshuro ndi yabo twabonye ujya munsi ni n'abantu babonye abantu bako baratembagara ku mahema ari benshi baca bibaza ko bari kuba mwavuganye cyangwa abandi bakavuga ati reka byo koko byo bari kuco naco cyo bari gitangaza nigeze kubwira umuntu ambira ngo bajye abantu bose mu utembagaza ngo mwavuga ndavuga cyo igitangaza kinini kuruta batembagara bishaka kugira ngo ufate universitaire ndamwumvishe ko aza gutembagara mfata umukozi kandi umuntu bari mu akuze ndamwumvishe ko atembagara ahubwo icyo gitangaza rero ko babonye yuko no kumvikana n'abantu bose bakemera gutembagara ahubwo cyo ndacize gitangaza ni gute byankundiye yuko nobwira abantu 500 bose bitembagaza icyo cyo bamirako kuri bo ariko ukuri nuko kuva igihe ca Yesu ubushobozi bw'Imana yo gushitse abantu baratembagara so ni kana nicaye kinobwira abakunzi cyane ijambo ry'Imana na cyane kuko iyo tuko turavuga ubutumwa tuba dushaka ko rijya tarajyakira ahatabona kuko kwazitara hakijitara naco bitumarira cyane cyambere icyo nobwira abantu bose bakora dukurikirana aho muri nta yindi nzira kiretse Yesu uyu mugabo yicaye yaragerageje byose bishoboka nabaye umusani umukuru w'umusani mwisi narakoranye n'abadayimoni naratwaye amajini mu kuyanezeza n'abadayimoni kubanezeza nakuze ndi imfuvyi nibaza ko ari nzira yo gutabaza ariko nasanze atahandi hari ubutabazi ni muri Yesu wenyine jewe ndagutumiye muri Yesu abambere nabasanzwe bataramwakira ni ukuri uyu mwanya uvuye gusa Yesu ndakwakiriye ndi mu buzima bwanjye mbere umwami n'umukiza ubuhebye gutera intambwe idasanzwe ibikurikira aravyitwararika duhereye kuri fizo nawe nyine arashobora kwaturira ngaho kuko wamubuze
mwanya two turavuga tubwire n'abandi batarakizwa abo batarakizwa nabo nyene bakire abamaze gukizwa ariko baraguye bagaruke kuri Yesu tuce dufasha n'abatembagaye bananiwe kubera kunanirwa baguma bidogera twebwe twagiriye ubuntu tukabibandanyamwo bakaguma beneza abantu uko tutaribo harageze ko mukizwa kuko mudakizijwe Imana ashobora kubatoza imbere kuko umwanya wo gufina usa n'uwaheze ndagushimire cyane murakoze cyane